agace ka Rumonge uza mu Gitaza. Mu ntango twari twiteze yuko bijya birometero 45 byo kubakwa najya amafaranga twari twahawe ni banki ya Afrika ijejwe iterambere agakwira. Mugabo mwarabonye ingene ikiyaga Tanganyika cyaciye kiduhindurira imisozi gakoroka no muci, bigasaba rero ko ivyigwa byari byarakozwe bisubigwamwo. Ubu rero bijya birometero 45 ntibigishobotse ko tubikora muri ajya mahera muri ya envelope. Ubu turiko turagwana ngo turabe ko mu birometero 30 bisigaye kuva mu Rumonge gushika ku Magara kwayo mafaranga ashobora gukwira. Niyo rero nama tuzoza kugira hirya yejo ni nayo shira hamwe Soja Satom twaravuganye na banke ya Afrika ijejwe iterambere kugira ngo duce turaba akagace rero ka kijeje tenyaruhongoka. Ivyigwa byakozwe abahinga batubwiye ko atawo vyubakirako no gusubiramo neza bakamurika mu nda y'ijya misozi bakaraba ubundi buhinga bwokoreshwa. Amafaranga rero yo gusubira n'ivyo vyigwa nayo nyene dusa n'abayaronse, twibaza ko ivyo vyigwa byosha bikorwa vuba mu kurindira nta kindi twokora. Tuzoguma tuzaturarunga ikimashini tuzibura bizivye. Aka gace ka Gitaza uzi Bujumbura kazokorwa namwe muri ya mafaranga twacisha ngaha yava muri mu banki y'isi yose. Ivyigwa rero byarasubiwemwo, ubu twarabajije aho raporo zigeze, batubwiye yuko atagihindutse muri irici mu kumunani bazoba bamaze guhitamwo isosiyete yoshobora kubaka aka gace ka Gitaza Bujumbura.